inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mushinga tubasanze hano mu kigo cy'uvuze kama inshuti ya bose katubasabe mwidondo abatwumviriza. Cyane twakara binjiye Tom. Muva hemuta. Mva ku mutumba wahigira aho hakurya. Aho hakurya. Hano mu inshuti ya bose mwaje kwakoreye. Mu inshuti ya bose naze kugura agati ko kwivuza Asima. Kwa ya Asima. Yego. Imanye gihe kingana gute? Je imyaka ndibaza kuri kira kushikitana. Yego. Uyigendana. Mugikorera mu magarama niyo nahereye hariya gushika muri mu kamuza ngaha. Icyo gihe mu gufatwa jewe byadutse nakunda kugwara malaria. Kazaza kwivuza malaria imiti bakampa urabona ko bariko baravura ko batakubwira ingwara urwaye bakuvura. Ngafatwa hadukamwe ibintu simpeme neza urumva no ko atari sawa kubera nibaza ko byo bari ari ibiti twabigize imisi ko byo ari byasubiye kuyivyura ko nanigize imisi meze neza. Ubu naheruka ngaha mu 12 sinzi wahavuye ambira ngo mutama ngo ngwara ngo njyani hasi. Bacha bambira ngo ari Asima ngo ari inshuti ya bose ari mu magarama ngo uvuzi kama ngo uzogenda upimura. Umunsi umwe narapimye asha ndemvye gose asha no gutambuka ntatambuka na kosi moto yanjikana hari mu magarama yo bakuriye mwakorera kera. Niho nagenda asha ndagira nuko nagiye ntwaye ibihumbi 200 gusa nabanzi ko yo bari meshijo. Barampa imiti ndagira ndayifata naciyemera nkwakize. Mwa gusa kubera ishayi inteye nguma ndagikora isubira kuvyuka. Nkaraba kuyiheba nahariho ako kazi ariko kantunze njanguma nkorandikazi mu hona rose n'ibiti yivura nzoza ndivuza kazi mandonka amahera. Ico kintu kibigutera nigiki? Umuti pomi bitungwa. Upompa ibitungwa. Yego. Ubipompa he? Ndayipompa mu mihana ngira kuva aho mba ngira ndagenda ndashobora kugenda kugera ku kilometero 10. Yego nza yego. Upompera abantu abanyagihugu yego nibo mpompera. Iyo upompye rero bica bimena gute? Iyo mpompye kubera bace bampanura ko nzo ndakoresha kaja gapfukamwa niko no kita mu Kirundi. Ubu nkoresha gapfukamwa ntangorane nubu nibaza ko byo byasubiye kuvuga kubera ibi biti twabigize imisi. Yego. Mu sango wari yigwaye imyaka ingahe iyo Asima? Mu mwaka wose nenda yigwaye nguma nivuza nkibaza ngo ni malaria kumbe ni Asima. Bakambura nkababuza n'ingwara ngo ayo wapi. Bakaduga n'insinge bari basigaye bantera kandi batara bantera insinge za malaria. Aho ntoreye ko ari Asima ubu ntongize imisi ntora nakahe. Mubu naheruka ngaha mu 12 urumva ko nari namaze imisi itari mike. Yego. None mu bisango umuntu ataragwa Asima we wamera gute? Ntaragwa Asima. Oya umuntu ku bantu bataragwa Asima nk'imenyetso yo wumva ukuntu wamera mu mubiri wawe. Umubiri wanje naraduka ngahema bikanga impemu zikanga gusohoka. Sase gusohoka mfashe nk'urugendo gupisa nagera nko ku metero 100 nkasansura mpisa ngera ku zindi metero 100 nkambisa. Ivyo byari bimenyesho ntangura kuba ingwara gwabindi ni atari baje. Hanyuma kuri toilette ngiyi ngaca nduha kwamengo ni gikorwa kiruhisha gose ngoze. Nagenda ku mudugo bikanka ko nduga nkagira ndahagarara nduhuka. Nico bimenyesho nayibonye ko. Yego. Akantu nagatoye icuru hakoze akantu nagatoye. Icyo tavuga ko no kwiruka aho ndupima. Yego. Aduga murazirana. Urumva ko yuko wivuje mu nshuti ya bose. None urumva ko warumaze igihe uhivuza. Byagenze gute wabibonye gute? Aje nayibonye neza cyane kwera. Yego. Nabona nk'umuti wawe no munsi. Ndagufashe rimwe ejo nzoba ndagakirake. Yego. Urumva rero waciye uvuga ko aka kazi ntogaheba nzoza ndifatira umuti. Nahagera ko mpa naho nzopfa kazi narosa aho ndivuza. Yego. Nani ufashe umara igihe kingana gute udase kuva byamenyeza? Nk'ubu naheruka mu 12. Yego. Nk'ubu ntwaye ubwo kunwa butandatu. Naho gushira mu zuru. Ubwo butandatu ngira nishirizo butarahera. Ko je numvise ntoye imiterenje mbanza nkahagarika. Kugira singume sohora amahera. Nagira ngo kwivuza havuga kira neza. Nyine kandi wumva ikibitera nguma ndagikora. Urumva wikosura ari. Ndarize. Yego. None wewe uhanura iki nk'abantu bagwaye izo ngwara? Abantu bagwaye izo ngwara. Ubwa mbere yambabo bafise ikindi kibatunga batokora nk'akazi kiwanje nkora boreka kugakora. Hanyuma rero bumva bafatwa badasohora imemu neza
bamenye ko ari Asima baze akakunze uti ya bose irabishoboye gose. None wewe ukiza mu nshuti ya bose vyaranyarutse utanga gufata umuti byaranyarutse kweri ubwo nyene ndagufasha ubwa mbere bwakeye mpema neza yego mugaho ko bariho nari ngitangura nagumyenwa iyo kiri bampaye ivyo naguze byose nabanje kubimara yego aho mboneye yuko mbaye nk'ukize niyo naciye magarika ubu nza ndaza ari ukivyutse bivanye n'ivyo bintu ba wakoze yego none iyo warayikoze ivyo bintu uca iyo warayupompa mo imisi yose wewe ukora imisi yose niko kazi kawe ka misi yose niko kazi ka misi yose n'umukozi arimo muhira ndamuhemba amahera ava mu vyo gupompa yego none muta hariho abantu banembagura imiti y'ikirundi bavuga bati imiti y'ikirundi nta kwikoresha mu imiti y'ikirundi je nayemeye kweri je nk'irabana n'iyi ngwara ngwaye je bose ndababwira yuko iyi ngwara muyivura ngaho igakira kweri yego hariho abandi bahora ushingira intahe nuwe mwabonye yanzanye n'imoto yambariye ko azozananye nawe nkamuzana ngaha nawe wamushingiye intahe yego muta murasenga ndasenganye nitwa Toma wasi wambaziye hazina nitwa Toma nitwa Toma nasenga narabatijwe kabisa none mutako bavuga yuko abakristo badakoresha imiti y'ikirundi abo bakora koresha imiti y'ikirundi n'abakristo nta by'ubukristo bazi none Imana sije bitanga none bo kwa kwivuza gute kandi Imana yitanga ubwo bushobozi gute nabitabitahura none ivyo byose iyo miti y'ikirundi y'ikizungu dufata nene bayikora mu by'ikirundi niyikora kiva mu kugicu ushatse uvuga iki uvuze uti Imana nibitanga ushatse uvuga iki niyitanga ubwo bushobozi bwo kuvuza iyo miti y'ikirundi none ko buri ashaka guca mu ishengero ko yakoresheje imiti y'ikirundi banciye no vyemera banciye mu isengero none bavya bashiri banyibi hamwe nemwe ko mudamwe murahamura twese duhamura banyibihamuye none umenya gute ko tudahamura aho nizo nkatusi zose n'imiti none mu gitondo nsirumbije ikiganiro ku radio kuri Kabondo nibabaza imisi bavuga ku wa mbere no ku wa gatatu bavuga ingere ingwara ipapa yivura none byose sinamenya byumviriza kare mu gitondo vyumviriza none sivyo kirundi nivyo none muta abantu bane bagura gukoresha imiti kama y'u Burundi ubahanuriye abo nibikebuka ahubwo abo n'abakengera ahubwo iki kavukire yacu none muta baravuga yuko mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti yabose ngo baravura cyane umugabo barazimba oya ntibazimba kabisa nkaho bageze ubu ngiri hariya igihe nabasanga mu magarama asha nta abantu imiti y'ikirundi sindavyumva kwera none ugeranije ibiciro uravye ibiciro n'ingwara umwe wivura aho baziye ngaha irutegama byaragabanutse napereje nababajije bamvuze ngo ari kubera hariya bapanga inzu ubu bakorera mu iwabo wewe wasanze ivyazimbutse uko wivuza bakiri muri yo uko nivuza bagabuye na kabiri hanyuma ucugira itohoza ntatohore amatohoza twese turatohoza wacyusa kera bari bapanze mugabo bakorera iwabo nico gituma batazimba yego none imiti yo mu citi yabose ubona he kirafasha mu bijanye n'amagara y'abantu jewe mbona kwifasha kweri je iramfasha abitafasha n'abatagwa ingwara nk'iyo ngwaye ngirango yego nta zindi ngwara urumva abandi bantu bivuza diabete ngora ivura ivumba ry'imindi y'amaraso malaria ngo barahipfura nayo nyene mugabo ngo imiti yahira irarura cyane mugabo navuze n'umuti rurawo ni ubyoshe bashe yego umuti tarura ntajya nta muti burimo je ingwara ni nyinshi bapfura umva ngo n'abagabo batademara neza barabaha umuti bagakomera ombari yego none tugarutse mu by'ubuvuzi kama kera imiti kama ko mbona umenguru wa kera byari bimeze gute bakoresha imiti gute y'ikirundi imiti kama y'ikirundi kera barayikoresha naje nyogokuru yarigeze kubatanga umuti nujya w'ibihara yarawutanga naje miragura mu mutwe yarawutanga nuko je gusa ntabikurikiranye ngo ndabimenye nanje nze ndawukoresha umuti kuva kera yarakora kabisa naho kubiba niyo gwaye marari ukibukiriya ivya bikatusi bya maideri urakira none rero mutama tugatse mu nshuti ya bose ku bantu bivuza mu nshuti ya bose canke nkaho usanga hivuriza mubona mwose abiki kigo cyuvuze kama inshuti ya bose inshuti ya bose ahubwo niyikomere ku muheto ariko nyamba ivyo yari yivuza byabaye bikya niyigwize na kabiri nuko mwana umuntu atari bike n'ahandi ho noyihanuye ko yokomeza ahubwo yego ikwire mu gihugu cyose nari narumvise irakwiye hose inshuti ya bose irashoboye kwe yego ku bandi bivuza mu nshuti ya bose nabo babwira akajamba ka abivuza mu nshuti ya bose ndabwira ntibakomere kwe kuko nanje niho ndi kuko benshi bavuga ngo barabeshe je ndabwira yuko atavyibesha je nipimiye ko yego
wewe waravyiboneye naravyiboneye yego wo urashingira intaye inshuti ya bose nayisingira intaye kabisa yego mutatu bashimire shimira nyene murakoze namwe kwere yego inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.